ikintu Imana irategura n'amazimana wiri tuzorya inyama vrema kandi ngoma nababwire muri iyi minsi inka zagwaye ariko mu ijuru ntizizogwara. Inyama zo mu ijuru ntizitegwa vaccin, ni originale. Yesu ashimwe. Ndaguhamagariye kwezwa kugira ngo uzobe kuri uyo musozi. Haleluya! Uzobe umusozi uteguwe n'Imana. Imana imaze iminsi iriko irategura. Ndabahamagaye muvuge muti amena. Tujayo baraturindiriye. Ijambo ryayo rirarema, Imana ivuze. Ijambo ryayo rirarema, n'uyu munsi ijambo ryayo rirarema, ijambo ryayo rirarema, abategerukiwe ijambo ryayo ribareme. Filipi gatatu ku murongo wa 20 niho ngomba ngo dusome ijambo ry'Imana. Murumva ko hariho n'ibindi biri nyuma. Tubabarire ibi bintu gatoya, ingene tuzobayo tukanezerwa tugahimbagwa tutagasubira kubabara. Umviriza, tweho iwacu ni mwijuru, niho twiteze umukiza kwazogira gute? Kwazova niwe mwami Yesu Kristo, azohindura imibiri y'ubupfapfara bwacu ishushanywe n'umubiri wiwe, umubiri w'ubwiza bwiwe, nk'uko afise ubushobozi bumubashisha kwigandurira byose. Haleluya, haleluya. Paulo yandikiye iri shengero ariremesha, kuko ari shengero yashinze, araributsa kugira ngo risubire rigire ivyizigiro. Abandikira ya majambo meza yafashe umutima wanje, ko hariho umunsi umwe yarahejeje kubabarira amajambo akomeye, arababwira ati jewe ndumva nanje umengo ndumva ko ndiko ndiruka, ariko ngo sinkutazi yaja. Vuga muti amena. Yesu ashimwe. Arababariye amajambo akomeye, ngo ivyahora bimbera inyungu ndabiharura nk'ubuhombe kubwo kufata Kristo Yesu. Yumva ibintu vya mwisi vyose vyamubereye nk'ishano kubwo kuronka Kristo. Acavuga ngo mbere ngo ndabandanya kugira ngo nshike ku mpera y'umuhamagaro wo muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Aca yandika aya majambo rero abwira aba bantu, arababwira ngo tweho iwacu ni mu ijuru. Akira ijambo ry'Imana. Yesu abahezagire. Mu ijuru ikintu tuzoba tugiye gukora, icambere tuzoba tugiye kuruhukirayo, tunezerwe, Yesu atunezereze, Yesu atukize amagorwa twagize. Yemwe abantu bararemvye, biriwe mwese ngo naho uremvye uzoruhuka. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe. Raba ijambo ry'Imana gatoya tubandanye. Yesaya igice ca 25, murabe na mwebwe ingene ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya.
mwashizeyo dusome ku murongo wa 6. kandi kuri uwo musozi uhoraho nyene ingabo azohategurira amahanga yose amazimano y'inyama zigize gute zinuze. Yesu ashimwe. ariko rare yaciye ngaha yaririmbye ngo tuzorya inyama nukuri kose. ya bon appétit, bon appétit. none baca bavuga gute? ntibavuga ngo merci pare sa. none mwenda babwire bon appétit. izi nyama rega si nka zimwe tugura hariya kuri boucherie nouvelle uzirya ukagumana ibiti mu menyo. ndabifurije kuzoziryako. Haleluya, haleluya. Nk'abantu bo mu Nyakabiga tuzohurireyo kuri iyo meza y'Imana. N'igitangaza. Imana ibahezagire. Umviriza nawe. Urumva? Inyama zinuze, amazimano ya vino y'umukaka, inyama zinuze zuzuye imisokoro, na vino y'umukaka imiminye neza. kuri uyo musozi nihazoherengetereza icitwikiro c'ukugandara catwikiriye amoko yose, n'icitwikiro gitwikiriye amahanga yose. urupfu azorumira miyonzwa gushitsa ibihe byose, kandi umwami uhoraho azohanagura amosozi ku maso ya bose, n'ubumaramare bwo ku bantu biwe azobukura ku isi yose, kuko uhoraho ari wabivuze. nuko kuri uwo munsi bizovugwa ngo iyi niyo mana yacu, niyo twari turorereye, nayo igize gute? vuga mwese, igize gute? iradukiza. uyu ni uhoraho, niwe twari turorereye, duhimbagwe tunezerwe agakiza kiwe. Haleluya. Pepe Yesu mkono wa sifa. Yesu ashimwe. murumva uyu musozi ikintu Imana iriko irategura n'amazimano. wiri tuzorya inyama vrema, kandi ngoma ndababwire muri iyi minsi inka zagwaye, ariko mu ijuru ntizizogwara. inyama zo mu ijuru ntizitegwa vaccin, ni originale. Yesu ashimwe. ndaguhamagariye kwezwa kugira ngo uzobe kuri uyo musozi. Haleluya. uzobe umusozi uteguwe n'Imana. Imana imaze iminsi iriko irategura. ndabahamagaye muvuge muti amena. tujayo, baraturindiriye. amen, amena, amena. tweho iwacu ni hehe? mwijuru. aho niho Bibiliya yavuze ngo tuzohashika. Imana yateguye izo nyama zinuze, yategura ngo umutobe umiminye neza. uri kurawunywa uyo mutobe nuzoturamangati, tuzowunywa tunezerwe. kuri uyo musozi hari ikindi Imana izohakorera, ngo nizokuraho icitwikiro catwikiriye abantu. aho kuri uyo musozi nta rupfu, ngo Yesu azorumira miyonzwa. sema amena. kuri uyo musozi Imana. amen, 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 amena.
ya kuri uyu musozi ngo Imana izohanagura. Haleluya, haleluya, mu izina rya Yesu izere tuzojeyo. Mbwira iyo mwicaye ngo izere tuzojeyo, izere tuzojeyo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Iwacu ni mu ijuru, ninanesha nzogororerwa. Yo ninanesha, yo Bonyeriya ninanesha nzogororerwa. Yo ninanesha nzogororerwa, rere ninanesha nzogororerwa. Ibeteri nimwanesha muzogororerwa, kumutakura nitwanesha tuzogororerwa. Oh ninanesha nzogororerwa. Imana ibahezagire. Murabona muri iyi minsi isi iri kwirabwira abantu ngo murandambiye, ariko ngomba ndababarire, Yesu yaradusigiye isezerano rikomeye, avuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana. Amen, amen. Nanje munyizere imuhira. Haleluya, 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 haleluya. Abantu bariko baraja muhira, vuga muti amena. None mwese nimuhava mutaha muhira? Hari umuntu hava kuma ngaha gabaga? Twese tuhava tuja he? Kandi nta muntu ayobegwa iyo ataha. Umuntu ayobegwa iyo ataha ni umuntu umwe nabonye aba yanyoye inzoga yitwa Kapitambere, acaja kuryama mu muferege. Yewe ntuyobegwa inzira y'abaciyo turiko turaja ngo uje ku ruhande. Inzira turiko turajamwo ija mu ijuru, iriko iraca igorogota, ikigorogota. Sema amena, sema amena, amena, amena. Yerusalemu we, Yerusalemu, Yerusalemu. Yohana mwizingi Patimo yariko arerekwa, yabonye ishengero ryera Yerusalemu, ryari rifise ubwiza bukayangana, amabarabara yaho akozwe mu zahabu. Muri iryo rembo ry'Imana ya haleluya, haleluya. Oh Yesu, Imana iri kwiravuga ngo Yesu agira twari ishengero. Muvuge muti amena. Yesu agira twari ishengero. Ababyizeye bavuge bati amena. Niyo minsi turimo ya nyuma, Yesu ariko areza umugeni. Reka kujujura nka mukaroti, Yesu ariko areza umugeni. Muvuge muti amena, vuga muti amena. Yesu abahezagire. Ikindi tuzokorerwa kuri uyo musozi, Bibiliya ivuga ngo tuzokwambikwa. Yesu azotwambika, atwambika ubwiza, azana ibitsi bashireko, atwambika ikanzu. Mbere Bibiliya ivuga ngo ivyo nivyo bikorwa vy'abagororotsi. Ibi bikorwa bariko barababarira niyo myambaro tuzokwambara tugeze mu ijuru, kuko tuzoba turi umugeni wa Kristo. Ico gihe n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo ico gihe tuzoba twaduze, twatiriye ikirere imyaka 3 n'igice.
ca gihe izuka rya mbere rizoba abapfiriye muri Kristo bazutse, natwe abakiriho duteruranwe nawe mu ijuru. Muvuge muti amena. Tuzoca twegera ahantu mu kirere tumareye imyaka 3 n'igice. Iyo myaka izoba ari imyaka yo kwambikwa. Yesu azane igitsibo amadikeko. Ndabifurije kuzokwambikwa na Yesu ibitsibo. Yesu ashimwe. Azane ikanzu atwambike. Bibiri ivuga ngo ivyo nivyo bikorwa vy'abagororotsi bazokwambikwa. Tumara imyaka 3 kuri uyo munsi mukuru tunezerewe. Byabigira 10 y'amashikanwa za nyubako. Bibiri ivuga ngo bizogegwa bice mu muriro, birokotse biveyo bimeze nk'inzahabu, hanyuma bizovamwo vyakaka. Iyo niyo myambaro yabera abantu bazokwambara. Yesu amaze kudushazisha adufata ukuboko atujane buke buke. Emwe ndabibona, murabona abageni sinzi iyo bagirira ibintu by'imimenyerezo mu gutambuka bagira ngwe muvuge muti amena, muvuge muti amen. Mbega hajya barabigisha ngo muze mugire gutya bamarene muhora mubigisha, ariko uzobona umukobwa agize ngo hajya nimba bariko ravuga ngo mva imbere wa mwakuwe. Pepe Yesu mkono wa sifa. Yo aho kuri uyo musozi ngo Imana izotembagaza agakengere kose abantu bayo bakengerewe. Muvuge muti amena. Adusoma amazina ampamagara ati Habyarimana Juvenal. Nta muntu azokwitaba. Kora icyo ubonye ntazoca yitaba. Kora icyo ubonye ntuzokwitaba. Oya prekare si uzokwitaba. Aha Yesu atuzi twese azovuga ngo Habyarimana Juvenal. Nanje nje mvuga ngo sinzi ko hazoba ari mu Gifaransa, nje mvuga ngo preza. Oya sinzi ko ari mu Gifaransa, sinzi ko ari mu Kirundi ngo sabre. Ariko ikikora aba bantu bazoba bariyo. Yesu arabaza amazina. Yesu abaza amazina. Bibiri ivuga ngo itanguriro ryo kubaka ko rirakomeye, yanditswe ko ikimenyetso muhotakira barabara rabarabara utakirayo. Ego wiyandikishe Yesu akumenye. Vuga muti amena. Bazi ko ari abantu baraha baririmba batazwi batanditswe. Yesu aracandika amazina. Vuga muti amena. Ico kimenyetso urufatiro rukomeye ni Yesu rwanditsweko nguhoraho. Haleluya, haleluya. Ariko muvuge muti amen. None muranezerewe. Ego urabwira gutya banezerewe. Gira gutya gose ntari inyuma, gira gutya. Gira gutya ntibibujijwe. Yesu ashimwe. Handitswe nguhoraho. Agize gute? Abiwe. Arakuzi. Abiwe arabazi mu baririmbyi. Abantu biwe arabazi mu bakozi. Abiwe arabazi mu ishengero. Abo ntibizomusoba, azobahamagara bace bitaba. Ndabifurije uyu mugoroba gufata ingingo. Yohana ni Yesu yabivuze nguhereye mu gihe ca Yohana ukageza n'ubu abantu barabandana ngo barabandanira ubwami bw'Imana, ngo kandi ababubandanira babunyakurisha ubuhizi. Abantu muri minsi barakobeje kurondera ibitunga umubiri. Abantu barakobeje ku by'iyisi, ariko Yesu yavuze ngo uhereye mu gihe ca Yohana ukageza n'ubu abantu barabandana. Ndakwifurije kubandana.
narabandanye umunsi umwe ndiko ndagomba kurira bisi barankubise iki kintu ngo kwa ndavuga ati ntacyo jewe nkeneye kuja muhira ivyo bigukubita inkokora bibwire ntacyo ngira nje muhira. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Aba bandana babunyakurisha iki ga yemwe mbwira iyo mwicaranye ngo uraba umuhizi nuzi sa mubwire gose turaba umuhizi. Ubu umuhizi uzonyakura ubugingo budashira. Murabira ijuru turiho turajamwo ndabatera amatsiko gatoya. Bibiri yivuga ngo umwubatsi n'umugezi w'icyo gisagara ngo ninde sa umwubatsi n'umugezi. Umugezi n'umuki suje yagize implantation sa ujya tabi kibanza ya mazu yanyu umugezi wanyu yaje kuyipima ninde igipimye nabi. None nyamugigimije ntura wumva ugomba kuyisohokamo ngo wiruke mwijuru. Umugezi w'ico gisagaraga muzehe n'umwubatsi amaze imyaka 2 irenga ariko arubakira Habyarimana Juvenal. Ibaze iyo nzu isumbi yo muri Washington DC, isumbi yo muri Paris, isumbi yo ndabakumbuze tuje mwijuru. Vuga muti amena. Ego tuje mwijuru. Abacayo bariko barezwa, abacayo bariko bariyambura agasembe, abacayo bariko barakorera Imana. Naba bakozi ibi mw'abanyabeteri muracakomeye, muracafise amaboko yakomeye. Mwarasize ryaranga. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Tugomba gupapa hajya nyene mutavuga muti amen. Kandi abantu ubu basigaye bakunda amafaranga, ariko uyakunda uyanke Imana irayakunda nayo nyene. Uyimanye ku Mana uzosigara uri nkokore. Abantu none ntibokwemera tugaha Imana amafaranga. Abantu bemera ko tuzaguha Imana amafaranga bavuge bati amen. Wumva atari mwese wa mupastor ari he mubyama terema. Aba bose siwe babahamagaye wari no gutangaza ntibazi, ariko burya nyene ijuru niho uhoraho Jehova Rafa, Jehova Jire, Imana y'ubushobozi yaremye isi n'ijuru n'ikiyaga igashinga karimbi k'ibiyaga. Ocean Atlantique ntirenga harya n'umunsi n'umwe yamifisa karimbi. Niyo yazanye aba bantu bamunyakabiga, abanyakabiga bavuge bati amena. Niyo yazanye bari abantu b'umuco vuga muti amena. Tuzoririmba mwijuru, tuzojanda jandi Yerusalemu, tuzojanda jandi Yerusalemu, tuzojanda jandi Yerusalemu. Oh hallelujah Yerusalemu, janda janda yoho. Amen, 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 amen. Abantu bajanda janda bameze gute naba free, abantu batakatangorana. Hallelujah. Aba bantu baragiriye ubuntu ega muri Yesu. Ibintu Yesu yadukoreye n'igitangaza. Umuntu aririmba yaraye ubusa, erega nzikira barya ibiba byaraheze. Bimwe bavuga ngo munda harara inzara hakabyuka inzigo, biba byaraheze. Ahubwo munda harara inzara mu gitondo Yesu akabyuka muhagaburira. Yesu abahezagire. Tuzojanda jandi Yerusalemu, yewe tuzojanda jandi Yerusalemu, tuzojanda jandi Yerusalemu. Oh hallelujah Yerusalemu. Tuzojanda tuzonezegwa. Yo hallelujah Yerusalemu. Imana ibahezagire.
ndabakunda kuko ntaworeka kubakunda, mwabanje gukundwa na Yesu Munyanazareti. Abatoya ahantu mwari muri, abasiga amavuta atari kazanga, abasiga amavuta atari kambiri, abasiga amavuta ya mpwemu yera, ayindugumba ntiyakuraho, ayo onya. Umuntu naho yohura n'inkungugu ntiyoga ngo amuveko, n'amavuta ya mpwemu yera yasutswe ku mutwe wa Aroni, agashorokera mu birehe hariya hose. Ndabifurije ngo Yesu abasiga amavuta, kuko bariko baraja kuri uyu musozi n'abantu bazigamye amavuta mu macupa yabo, bumvise akamo k'umukwe baca baramwugururira. Ariko abantu batari bayafise ngo bagize ngo basanga kabaye. Zigama amavuta y'Imana, zigama amavuta. Hari ibintu biriko birakura abantu amavuta. Erega amavuta arahera. Ni bangahe bifuza amavuta? Amavuta yo kuririmba, amavuta shimwa Gorogota. Ndabifurije amavuta y'Imana. Abumvise amajambo y'Imana bakayizera, Imana ibahezagire. Tweho iwacu niho Yesu aduteguriye ibiza. Nigitangaza umuntu azohomba ibi birori yarakoranye muri ibi birori. Ndakwifurije kutazohomba. Naha hazoba protokoli ikomeye idasobwa, naha hazoba ibintu by'ibirori bikomeye. Tuzonywa ku mutobe musha wabikiwe abera. Nico gituma Paulo avuze ngo ivy'amaso atigeze kubona, vuga muti amena. Ivy'amaso atigeze kubona, ivyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kuja mu mutima ngo abantu bavyiyumvira, Imana yabibikiye abikunda. Abikunda abanyabeteri barimwo, abikunda ishengero ry'Imana ririmwo, abanyamutakura barimwo. Ndabifurije kuzobona ivyo vyiza. Imana ibahezagire. None uracabandana wezwa, uracabandana ukorera Imana, uracabandana. Paulo yavuze ngo sinibwira ko maze kugifata ico nkora ngo nibagira ibiri inyuma, bya bintu bimpamagara nkabitera ibitugu, nkasingira ibiri imbere, kugira ngo nanje mfate icatumye mfatwa na Kristo. Imana ibahezagire. Yifuza gusengerwa inkomezi, naho hagurukira ho honyene, haguruka abasha, haguruka dusenge Imana, tuyibarire ngo subira uduhe inkomezi zo kubandanira ubwami bw'Imana. Dufate igihugu. Sema amena. Abahizi ba Petero bavuga ngo barakiraba bakagisasira, bagaca bemera kuba bakavantara n'ingenzi, ngo barondera igihugu kirishirije kuba ciza iki. Dusenga Imana. Manika amaboko yanyu tubasengera Imana. Dusenga Imana. Ninginge uyu muvyeyi wacu azadusengere, Pasteur Justin azadusabira inkomezi. Abantu benshi ariko barananirwa, kandi twagira dushike kuri uyu musozi. Tweho iwacu ni mwijuru. Imana Data wa twese uri mwijuru, twaje imbere yawe Mana. Uyu mugoroba utubereye umugoroba mwiza, kuba imbere y'Imana. Bongera kwibutswa urugendo rwacu Mana, bongera kwibutswa iwacu ahariho. Mw'izina rya Yesu Kristo turakweretse abasavyi n'abasavyikazi bawe bahagaze imbere y'inyonga zawe. Mwamu bagendere, mwamu bahindure, mwamu beze, mwamu beze, ngo abazoshikayo n'abagenda bezwa, abagenda batunganya. None turaje imbere yawe Mana, ngo wongere utweze twese. Muntu wese yezwe Mana, muntu wese yezwe. Turi mu rugendo, turiko turagana i Siyoni, ngo abategejwe ntibazohagera. Mwami Yesu, turaguhaye kazi, ugendera ubwoko bwawe. Barawumvise ijwi ryawe,
baragukurikira, ariko bageze mu nzira basanze hari ibitsitaza n'ibigwisha, bituma bamwe bakekeranya, abandi baradendebukirwa, abandi bacika intege. None baragarutse, barongeye kubangiriza, barongeye kwitaba mw'izina rya Yesu Kristo, bongera kubangiriza bejejwe, batunganijwe, atakibarega, atakibatsinda. Amaraso ya Yesu Kristo, umwagazi w'intama w'Imana, ukura kwicaca bari mw'isi, yongera beze Imana. Bahaguruka atakibatsinda, bahaguruka atakibarega, ibyizigiro bigaruke, umunezero w'agakiza ugaruke, ibyishimo bigaruke mw'izina rya Yesu. Ubuzuza ubushobozi babashisha kubangiriza. Urakoze Mwami kubyumvise kandi kumaze kubenza, tubigusabye mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.